Izina ni Pasteur Ntuzonimana Enoch, nkaba sanzwe ndumurongozi w'ishengero ry'Abadiventiste umunsi w'indwi mu Burundi, mbere nkaba nserukira imbere y'amategeko iryo shengero. Radio Agakiza ni igikoresho c'ishengero ry'Abadiventiste umunsi w'indwi, kandi ni radio ikora amasaha 28 ku masaha 28. Twisunze rero ingene abantu baterefona hirya no hino bashima ibiganiro vyacu, twisunze abantu bamaze kwihana kandi bakongera bakanabatizwa, ni kimenyamenya cerekana yuko iyi radio y'Agakiza ari igikoresho koko civuga butumwa mu ishengero ry'Abadiventiste umunsi w'indwi, na cyane cyane mu gihugu c'u Burundi. Ni muri iyo ntumbero ishengero ry'Abadiventiste umunsi w'indwi mu Burundi yiyumviriye isabato imwe mu kwezi. Iyo sabato ni isabato ya kane. Muri buri shengero ryose harategekanywa ishikanwa ryagenewe gushigikira radio Agakiza. Nubwo hasanzwe hari isabato yagenewe gushigikira radio Agakiza, hama hategekanywa indi sabato idasanzwe nkuko bisanzwe biboneka ku kirangaminsi turiko turakoresha cyo muri umwaka 2024. Isabato yatekanirijwe gushigikira radio Agakiza mu buryo budasanzwe ni isabato yo kugenekerezo gicenda ukwezi kwa gatatu. Twagomba duhimirize abarongozi baza misiyoni kugira ngo iyi sabato y'igenekerezo gicenda mu kwezi kwa gatatu bayizirikane kugira ngo ntihazobe ikindi gikorwa gishikwa kuri iyo sabato, kandi banahimirize n'abapasitoro bakorera mu ntara mvuga ubutumwa zitandukanye mu ntumbero yo kugira ngo abapasitoro nabo bahimirize abakuru b'amashengero, bahimirize abizera muri rusangi kugira ngo iyi sabato nkuko ari isabato idasanzwe yahariwe radio Agakiza, tuze dushobore gutanga ishikanwa ridasanzwe ryo kubandanya dushigikira iki gikoresho civuga butumwa. Birashoboka ko hoba hari indi shengero yoba ryarategekanije ibindi bikorwa kuri rino genekerezo. Twagomba rero tubonera akaryo keza ko kubasaba kugira ngo ivyo bikorwa babisubike. Iri genekerezo ryamaze gushikirizwa rizobe igenekerezo ryo gushigikira radio Agakiza, atabindi bikorwa bigeretse kuri uwo munsi. Twagomba tubandanye duhimiriza abizera kugira ngo umwe wese yitange kugira ngo ihangiro twihaye ryo kubona radio Agakiza iriko iravuga mu gihugu cose vuba cyane hashoboka tuze turishikeko. Kubijanye n'uyu mugambi wo gushikana radio Agakiza mu gihugu cose, twaramaze gutera intambwe zitari nke kandi nziza, nko kugura ibibanza, iminara izoshingwamwo, kugura ico bita lisansi muri leta kugira ngo dushobore kuronka uburenganzira bwo gushinga iyo minara. Eka mu by'ukuri n'izindi ntambwe zaratewe ku buryo twizera ko vuba cyane hashoboka uyu mugambi tugiye kuzoshira mu ngiro. Ndabashimiye rero. Izina ni Pasteur Ntuzonimana Enoch, nkaba sanzwe ndumurongozi w'ishengero ry'Abadiventiste umunsi w'indwi mu Burundi, mbere akaba ari na jewe nyene sanzwe nserukira ishengero ry'Abadiventiste umunsi w'indwi imbere y'amategeko. Murakoze.